kugira uronke uguhishurirwa kuvuye ku Mana utandukanye na kwa guhishurirwa namwe ndababwira. Namwe mvuga ni utegerezwa kubanza kuba umuntu w'inshuti y'Imana, utegerezwa kubanza kuba waravutse ubwa kabiri, utegerezwa kubanza kuba uri cyane migisha. Kandi kugira uronke ubwo buryo no kubanza kwakira Yesu mu buzima bwawe, akakubera umucunguzi, akakubera umukiza, akakubera umwana. Umva ko ibyo oye ntaho bihuriye no kuba mu idini cyangwa se guhindura idini kanaka. Nimba rero warateye iyo ntambwe, ndagufitiye inkuru nziza, ndakubwira ngo uguhishurirwa ku Mana washaka kuronka. Utatera iyo ntambwe kandi nabwo ubigire kubera n'ibintu byoroshye cyane, ni ukwatura n'akanwa kawe ukizera, hama Yesu biciye mu bushobozi bwa Holy Spirit cyangwa se bwa Mpwemu w'Imana cyangwa se bwa Saint Esprit aza kuba muri wewe. Ni ibintu spirituel, ntubirondere mu buryo naturel cyangwa se mu buryo bufadika, ni ukwizera gusa. Reka dusome gatoyi iyi nkuru iri muri Yohana igice 16. Turasoma umurongo duhere ku murongo wa 5 dushike umurongo w'8. 16 Yohana umurongo wa 5. None ngira ngende kuwantumye, kandi nta numwe muri mwebwe arushambaza uja hehe? Ariko kuko mbabariye ibyo, umubaro waciye uzura mu mitima yanyu. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko jewe ngenda. Kuko nintagenda umwitsa azoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo kugororoka n'iby'amateka. Iby'icyaha mubandanye ijya gato mushaka gusoma ngo mwe kintu ushaka gushimikira ko nyamukuru. Ndashaka kubwira yuko abamenye Imana cyangwa se abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ikintu cyabaye mu buzima bwabo, hari ikintu ijuru novuga byakoze mu buzima bwabo. Icyo kintu ni giki? Ni uguhabwa mwemu, igice cyamwe mu Imana muri bo. Ni uguhabwa icyo no kujya mu Gifaransa la dimension de l'Esprit Saint dans leur esprit. Ni ukuvuga muri esprit yabo. Ndasubiyemo muri esprit yabo. Umwana w'umuntu agizwe n'ibice bitatu. Hari icyo bita mwemu, hari icyo bita ubumuntu cyangwa se ame yiwe, hari icyo bita umubiri. Iyo rero ufashe decision yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, umubiri wawe ntaco uhindukako. Personality yawe ni muri umuntu emotif, uguma uri wa wundi yabigumbagumba. Mugabo igikoreka gikorekera muri spirit yawe, muri kamere yawe ya mwemu muri wewe. Nuvuga ngo iyo spirit cyangwa se iyo esprit yawe ironswa ubushobozi bwo kubana na kimwe mu gice cyangwa mu Imana cya Saint Esprit. Nuvuga ngo igice cya mwemu w'Imana kiza kuba muri spirit yawe. Icyo gihe nibyo nabyo ndababwira ni ububaye cyane mwigisha, ububaye umwana w'Imana, niko gukizwa, niko kurokoka nkuko muri rusange abantu dukunze kubivuga. Icyo gihe rero iyo uri uwo muntu, kubera iyo kamere idasanzwe y'ubumana uba ufise muri wewe, bishimikiye kuri mwemu wayo aba muri wewe, ni ukuvuga ukubaho kwawe kurahinduka, ingendo yawe irahinduka. Bityo bikaza bituma uko ugenda uba hafi na hafi niyo kamere y'Imana iba muri wewe, ikagenda iraganira nawe, ikagenda iravugana nawe, ikagenda irahishura ibintu muri wewe, ikagenda iravyaza ibintu by'ibisigabwenge iyi si itazi muri wewe. Uko niko kwaguhishurirwa kubumana navuze umwana w'umuntu ashobora kuronswa. Ugaca usanga ubayeho bigaragara nk'abandi, mugabo ufise ubwenge abandi badafise. Ubayeho bigaragara nk'uko abandi babayeho, mugabo imvugo uvuga ukoresha ni imvugo menga irimo ubundi bwenge, ni imvugo menga irimo amajambo asobanutse gusumvya ayandi majambo yose. Wihweje rero ugaca usanga
ya majambo uvuga sayi wawe, ubwo na ya mpemu w'Imana aba muri wewe agenda ni nka picture agenda arashira muri wewe. Ni nko guhishura, ni kuko guhishurwa nakubwiye. Ni vyiyumvira usanga birengeye ivyawe. Uko niko bavuga butumwa bavuga. Sama jambo yabo bavuga. Ni uguhishurirwa bashirwa muri bo. Uko niko abavugishwa n'Imana bita abaprofete bavuga. Si ibintu baba bagiye hajya ngo bapange. Ni ya revelation cyangwa se kuba guhishurirwa kuba kuvuye indani muri mpemu w'Imana aba muri wowe akagenda abwiririkanya namwe mu wabo. Haleluya. Ndakunda ijambo ngo abana b'Imana, ngo tubwirwa yuko turi abana b'Imana bishimikiye kuri mwe mu Imana. Abaroma 8 ngo abarongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana. Ngo kandi ngo mwe mu Imana ngo abwirikanya namwe mu wacu yuko turi abana b'Imana. Bisobanurwa ngo uwo mpema wa muri twebwe niwe avyura cyangwa se avyara cyangwa se arema guhishurwa muri twebwe, maze ugaca usanga umusore nkanje, umusore nkawe uri kuramurikira, umuvyeyi, umwana, abantu bose bamenye ibyo banga bafise imvugo zirengeye izindi mvugo. Aha niho Petero yavuze amajambo nawe atashobora gusobanura, hama Kristo aba yamubonye kera aramubwira ngo suwi inyama n'amaraso abiguhishuriye, ahubwo ni Data abiguhishuriye. Icozana kubaho kwa guhera uyu munsi ugatangura kukureka Imana ikaguhishurira, ikakwereka, ugira ngo winjire ahantu irashobora kubikwereka, ugira uje mu kazi kanaka irashobora kubikwereka, ugira wigisha kanaka irashobora kubikwereka, domene z'ubuzima bwose irashobora kubigufashamo, maze ugaca usanga ubayeho neza uko Imana ibishaka mu buzima. Ikintu cya mbere kizokubwira yuko Imana iganira nawe, uzokumva uri umunyamahoro mu gihe cy'ibibazo. Uzokumva mu gihe abandi babuze amahoro, bazazaniwe, bataronka itiro ngo bajyame basinzire nkuko bisanzwe, wewe uronswa amahoro kandi muri ko mukubitwa cyo kimwe. Uzokumva muri wewe apana mu bwenge bwawe, uzokumva mu mutima wawe ufise security, utekane kandi impande yawe byakomeye amahoro. Reka ndababwira, Satani nta mahoro azi, n'iyi si nta mahoro izi. Ifise ikintu yita ngo na amahoro, mugabo sa amahoro. Umuntu umwe wenyine azi amahoro nuhoraho wari bijonize, kandi ayatangira ubuntu ku muntu wese amwizeye, amugira inshuti yiwe, abana nawe igihe cyose cyo kubwira. Ikintu cya mbere akora aguha amahoro, mu gihe cy'intambara aguha amahoro, mu gihe cy'ubukene aguha amahoro, kandi ayo mahoro, kubera ayo mahoro aba ari muri wewe, arateba akakuzanira inyishu z'ibibazo byose ufise. Ikintu cya kabiri kizokubwira yuko ufise guhishurwa kuvuye ku Mana, nuko usanga ufise amajambo uvuga nawe udashobora gusobanura iyo ari kwaravuga. Ugasanga kandi amajambo uri kuravuga ni amajambo akora ahantu ku wundi, ni amajambo atanga umugisha, ni amajambo abantu bariko barayumva birabahindura. Icya gatatu ni icyo nakwita imbuto ziva ku majambo uvuze. Ugasanga ubwiye umuntu ijambo yari ikinaka cyangwa se yarabaye ubuzima bunaka, biramuhinduye, bimujanye ku kubaho bijanye na kwa kundi bamubwiye, bikamuha amahoro, bikamuhindura uwundi muntu. Mugabo wumva iyo biva, ubwa mbere ntibiva ku isi, bwa kabiri nta nubwo ari Satani ashobora kubiguha, ni mpemu w'Imana, ni Imana ubwayo izobiguha. Byari iguzo yemerera ikakubera umwami, umucunguzi. Nico Petero yabwiwe ngo suwe inyama n'amaraso abiguhaye, abiguhishuriye, ahubwo ni Data. Turangiza ijambo ryacu